Mazime sefeso kwizera cyane. Igihe nagira amasengesho y'imisi 70 bwa mbere narabuze ukwizera ko kunza nino. Yari nzahera ntaje. Havuga ati yari ahantu sino haduga maze imisi 30 40 ingahe ntajya sinoshikayo. Ariko mwi imisi ndavuga ati ntibibaho. Ndagomba kugenda birometero byinshi. Kandi nkoresha ingufu zose niuke mfukame ngezeyo mfukame mfata umwanya muremure. Ndagomba gukora ikintu cyose ntakoze kugira ngo bikore ku mutima w'Imana. Haleluya. Muze mukora ikintu mutari bwakore kugira Imana ishiduke. Muze mukora ikintu mutari bwakore muri ko murarondera Imana. Muze mukora ikintu mutari bwakore muri ko murarondera mu nyonga z'umwami Imana. Haleluya. Amen. Muze mukora ikintu gishoboka icyo aricyo cyose mutari bwakore. Mugabo ugikora uvuga ati ndagikoze kubwo kurondera Imana. Ndagikoze kugira ngo ndabice Imana yokora. Ndagikoze kugira ndabice Imana yovuga ku mutima wanjye. Numva uyu munsi mpagaze ku ijambo Imana yaduhaye ejo. Ubu reka tubanze dusengere mw'iri jambo. Ngomba senga umuntu wese yiyetse. Jewe ndavye confiance mfitiye Imana. Ndavye incuro naduze ku uyu musozi nkabona Imana. Ndavye iby'Imana yankoreye ku uyu musozi. Ndafise garanti, ndafise ibyizere 99% ko turi buve ngaha tubonye Imana. Amen. Kuko ahantu noba maze kuhaduga nk'icyo zirenga ijana. Mu myaka 11 maze nduga ku uyu musozi. Noba maze kuhaduga nk'icyo zirenga ijana. Kuko hariyo indwi ntasiba shake jedi mba ndi hano shake jedi mba ndi hano shake jedi mu myaka 11 turetse mu bihe bimwe by'intambara nk'imyaka 2 tanyoroheye hari akajagari Bujumbura ariko ikindi gihe cyose shake jedi nabandi no ndamara imisi 2 imisi 3 imisi 2 imisi 3 imisi 2 ndazi sino haruri igihe naduze hano kandi imitwaro yose nadugana na vino igihe cy'umwanya mutoyi cyane nkabona inyishu yishuwe nkabona Imana yakoze. Amen. Byabigeragezwe ijya ryo ryose byabi intambara ijya ryo zose nabona Imana yishuye ahantu rero murabona ko twaduze turayegera ahantu iri kuza ngaha twagize urugendo rurerure tuduga n'umusozi muremure turayegera kugira ngo tuyegere mbega mwomenya gute kubera iki Mose yaduga ku musozi akavugana n'Imana kubera iki yose Yesu yaduga ku musozi akavugana n'Imana igihe cyose yaronkera inkomezi igihe cyose yashaka kunesha yabanza kuja gusaba ramforo ku musozi Yesu nashimwe cyane agahagara ku musozi akahavana ubushobozi Mose mu bihe by'amageragezwa yaduga ku musozi akahavana ubushobozi ba Elisa bafata umwanya bakaduga ku musozi Yesu igihe yagomba kuducungura yafata umwanya akaduga ku musozi natwe turafise ibituruhije twaje ku musozi. Haleluya. Amen. Twaje ku musozi kugira ngo twinginge Imana turabica Imana yo dukorera kandi ndabizi ntakekeranya Imana hari kiri bukore ivyo sinkekeranya. Nagomba ndakubwire rero kugira ngo ntube ikintu gitangira Imana gukora fata umwanya wo kwisuzuma mu mutima wawe ufata umwanya wo kwihana icyaha n'igisa n'icyaha ufata umwanya wo gusaba Imana imbabazi ku kintu cyo cyose icyo wibuka n'ico utibuka. Nagomba ndakubwire hakugumana icyaha bibaye ngombwa woshaka ukanibeshera ukavuga n'ibyo utazi basi ariko ubikore mu ntumbero yo kwezwa no gutungana gose. Yesu adufashe cyane. Amen. Nari mvuze ngo intambara tugomba kugwana uyu mwanya ni intambara yo kwetwa no gutungana ni intambara yo kwihana ibyaha byacu. Umuntu wese ari hano rero afata umwanya ace bugufi abanze yiyumvira atawuraba uwundi yiyumvira ingene yagenze yiyumvira ibikorwa byiwe yiyumvira mu kazi yiyumvira ingene abanye nabo babana yiyumvira ingene ubanye n'umugabo nimbura umudamu wiyumvira ingene ubanye n'umupapa wawe wiyumvira ingene ubanye n'umugore n'umugabo wiyumvira ingene ubanye na so na nyoko wiyumvira ingene ukorera ku kazi wiyumvira mwishengero wiyumvira amajambo yawe wiyumvira kandi cyari cyo cyose. Bibiliya yavuze ngo nta cyiza na kimwe Imana izokwima abagenda batunganya. Bisigura ngo gutungana kwawe ni fondation yo gushika mu nyonga z'umwami Imana. Haleluya. Bisigura ngo gutungana kwawe ni fondation yo gushika mu bubiko bw'Imana. Nimba yavuze ngo nta cyiza na kimwe izokwima abagenda batunganya. Gutungana bisigura ngo nukwakira amasezerano yawe. Haleluya. Bisigura ngo nukwakira nta n'ikindi kirimo nta bindi biharuro wewe gerageza uburyo bwose wezwe usaba imbabazi mu buryo bwari bwo bwose hanyuma uze
kwibonera ibyiza by'Imana n'ubwiza bw'Imana. Batumanya rero umuntu wese yuname hanyuma ace bugufi, ushoboye gufuka mufukame, ubwira Imana ngo mbabarira, n'umwanya muto gusaba imbabazi, hanyuma inyuma yaho tuca twinjira mu kandi kanya ko kugira yandi masengesho atandukanye nayo. Mana data wa twese wo mwijuru, ngaba abantu baraciye bugufi, barasabye imbabazi, baje kuyu musozi, nanje ndabasabiye imbabazi. Reka amaraso yawe abeze Mana, reka ubwiza bwawe busubire kubana nabo. Aba bantu bamaze kwibona, jambo ryawe ryatubwiye ngo nta cyiza na kimwe